bagomba gushira cyane imbere impano gusumba gushira imbere agakiza. Kandi impano ntizizotujana mu ijuru, ahubwo mu ijuru tuzojanwayo n'agakiza. Rero impano iyo uyishize imbere cyane bituma ukomerwa amashi n'abantu, ariko ugakomerwa amashi kubigaragara indada atakiriyo. Ariko agakiza kagaragarira n'inyuma y'urushengero, kagaragarira n'inyuma ya hahandi bagukomera amashi. Bakunzi b'ijambo ry'agakiza TV, turabaramukije amahoro y'Imana aho muherereye mwese, twongera tubashimira cyane uko mushishikara gukurikirana ibiganiro byacu, twongera dusaba aboba ari rya mbere kuza kudukurikirana ko bofyonda kuri subscribe. Kuri microphone muri kumwe na Nana, kuri kamera turi kumwe na Alexandre. Twagiriwe ubuntu bwo gutembera muri eglise, tukaba turi kumwe n'umutumire wacu mwongere w'ishengero. Turamuhaye ikaze kugira ngo aturamutse, aramutse n'abakunzi bacu bariko baradukurikirana. Twitwa Prophete Irakoze Aritire, turonezerewe kubana namwe. Twaje ko turamutse Imana ibaha umugisha, Yesu abagirire neza. Mbega rino shengero ryitwa gute? Ishengero ryitwa Salvation Church, mu Kirundi ishengero ry'agakiza ko muri Kristo. Imana ibaha umugisha. Byagenze gute kugira ngo mutangure kumva ko mwoba mworagira intama z'Imana? Urakoze cyane. Ishengero kugira ribeho hatangura kubaho umuhamagaro. Umuhamagaro ni ikintu kirekire, ariko kiza koroha cyane iyo ucemereye. Rero ishengero kugira ribaho mu bihe bitoroshe, ariko cyane cyane biba ngombwa yuko umuhamagaro cyangwa uwitavye umuhamagaro akurikira umuhamagaro. Rero novuga ngo ishengero ryabayeho kera kuri Nouveau Testament n'imbere ya Nouveau Testament, ariko Yesu yasize aryubatse kuri Petero. Ariko twebwe icyo turiko turakora ubu turiko turashitsa icyo Kristo Yesu yaturemeye twebwe tutaraba. Rero novuga ngo ishengero ryaje kubakwa hejuru ku muhamagaro tutari bwawusobanukirwe cyane, ariko ishengero ryaje kubakwa ku muhamagaro twavukanye. None ko murongoye intama z'Imana, murabona ko bafise agakiza nk'uko mubyifuza, nk'uko by'ukuri namwe mu muhamagaro wanyu mumeze? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Aho tugeze turashima Imana, ariko ntituragira aho Satani adatera ibuye. Niyo mpamvu tukihari tukivuga ubutumwa, hamwe twogera aho tuvyishimira ishengero ryoduga, ariko haracyariho abakizwa, haracyariho abahinduka. Niyo mpamvu tukihari nk'abungere, tukihariho nk'abakozi b'Imana bo kurindira nuri yakiri inyuma kugira ngo ashike aho abandi bageze. Kubw'ibyo muriko mukora gute nk'umwongere w'ishengero kugira ngo noneho izo ntama zigere aho mwifuza ko bogera? Urakoze cyane kubaza ikibazo cyiza. Cyo turi gukora ni cya kindi, turacavuga ubutumwa bwiza, turacasobanura Bibiliya, turacasenga, turacatumirira abantu kwihana. Binaciye no kwicano yanyu, bariko baradukurikirana yo hari umuntu yo batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, anyarukire kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Burije kandi bugiye kuca niko abakuki yavuze. Rero banyarukire kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nico gikorwa twahamagariwe. Turacari nk'abavuzi b'imitima baze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Mbega none ni ryari mushobora kubona ko umuntu akwije identite yo gukora imirimo y'Imana by'ukuri, akaba mu murimo Imana imwemera? Imana iguha umugisha. Ikintu cya mbere kigaragaza umuntu akwiye gukorera Imana
nuko icambere aba yaravyawe ubwa kabiri, aba yaravutse ubwa kabiri. Icya kabiri akaba yarakiriye Yesu umwami n'umukiza. Icya gatatu akaba yaragize mizeho na Satani, ivya kera akaba yarabiretse akinjira muri bishasha, agakorera akaba afise identite yo mu bwanda bw'Imana. Koko akaba yarabaye icyaremwe gisha, niko Paulo yabivuze abibwira abikorinto, yavuze ngo kuko turi vyaremwe bishasha, ivya kera vyararangiye. Ni vyiza yuko umuntu akorera Imana ikimwerekana cyangwa ikimuranga, aba yarasize ivy'inyuma, aba yarasize ivy'inyuma akagaragazaho umumote bw'abana b'Imana. Niko mu ishengero ry'Imana no hanze y'ishengero ry'Imana akagaragaza bwa bumote bwo mu ishengero ry'Imana, kuko hari benshi twokwibaza yuko bakorera Imana ariko bagera hanze tukikanga. Ni vyiza rero yuko ya shusho yo mu ishengero inagaragara no hanze. Iyo shusho imaze kugaragara hanze, yari ayifise mu ishengero, aba ageze ku rugezo ngo kudahindurwa, ahubwo aba akwiriye guhindura abandi. Mbega aho ni ryari mushobora kumenya uwo muntu? Imana iguha umugisha, ubajije ikibazo cyiza. Iyo mwe n'abo bantu baje, Imana ntiyigera ikoresha umuntu itigishije. Buri gihe cyose Imana ikoresha umuntu yigishije. Niyo mpamvu habayeho Egiputa hakabaho ubugaragwa, hakaza kubaho Kanani. Nta muntu agera i Kanani ataraca mu bugaragwa. Rero hari ahantu Imana icisha umuntu kugira ngo imwigishe, kandi ni nka kurya umuntu ava muri primaire, yava muri primaire akaja muri secondaire. Iyo agiye muri secondaire babanza kumunyuzura bakamukura mu bwana, akakira ivyiyumviro by'abantu bakuze. Rero ahantu hagaragarira umukristo ageze ku rugezo rwo gukorera Imana ni igihe aca mu bigerageza akakomeza ari wa wundi. Twifashishije Bibiliya, Yobu yaciye mu bigerageza akomeza ahamya Kristo. Ikintu kikwereka umuntu ari mu Mana neza ni igihe anezerereza Imana, agakomeza ashima Imana mu gihe cy'ibigeragezo. Ico conyene kirakwereka urufatiro rw'umukristo intambwe agezeko. Iyo utaragira ku ntambwe yo guca mu bigeragezo ngo muri wa wundi, aha niho hagaragara abantu baje barinjiye mu ibi bintu mu kiryoha. Cyo no kubwira kimwe, uyu muhamagaro ntabwo tuwuhabwa na bene wacu, nta nubwo tuwuhabwa n'abavyeyi, nta nubwo tuwuhabwa n'amashuri. Oya, na ahantu Imana ikura umuntu ikamwigisha ikamujeje ico kintu. Rero iyo umuntu yinjiyeyo akwirikiye abandi cyangwa agiye ku migenzo, ejo ahura n'ikigeragezo kikamugaragaza uwo ari we. Ni ba bandi uca wumva ngo vyanse. Yes, turafise abo vyanse, ariko Imana ishimwe, abo kwijambo ry'agakiza biracakomeje, n'abandi bose bariko baradukurikirana turiko turabasengera ngo bikomeze. Ariko cyane cyane bumva ko bibarimwo abatinjiye ku kiryoha, kuko iyo winjiye ku kiryoha ugera mu kigerageza ugatera umugongo Imana. Ariko iyo winjiyeyo ari Imana yakwinjije, uriga kandi ukamenya. Muriko muraraba mu ntama murongoye, na cyane cyane kugwaruka. Ugwaruka tuzi ko ari abantu baba bashyushye, iyo baje mu rusengero nivyo hari igihe baba bafise umuhamagaro. Mbega muri uwo muhamagaro wabo nta gihe usanga baba bagomba kubarengera, ugasanga bagomba ko bogira ku mategeko y'iwabo hakugira ku mategeko y'umwongere wabo. Bimeze gute? Urakoze cyane ku kibazo ubajije. Hose bibaho. Musiguzi niwe yavuze iri jambo, yavuze ngo mu minsi y'ubusore bwanje nzokorera Imana. Mu ishengerero birashoboka bakaba bahari, ariko iyo myaka yabo ni byiza yuko boyikoreramwo, bakayikoreramwo Imana. Iyo simvuze yuko bishika, ariko nk'iyo bishitse, ndazi canke ndibaza yuko nta mwana yosumba umuvyeyi. Nubwo byoba bishitse yoba yihenze cyane, kuko twitije ijambo ry'Imana igihe Abisirayeli bagomba kurengera Mose, Imana babwiye ngo duga ku musozi. Bagezeyo abari bagombye kubikora bahura n'ibibazo. Nta gihe na kimwe, n'abariko baradukurikirana bavyumve, nta gihe na kimwe uwuyobogwa asumba uwuyobora. Oya, niyo mpamvu Paulo yavuze ngo mwana je Timoteyo,
ndakwinginga uze wamubahana kandi unabigisha. Kwigishwa kw'abo bantu baje mu ishengero biratuma bagira ku mategeko canke ku vyagezwe nk'uko bamwe bo bivuga canke ku mikorere yo mw'iryo shengero baba bagiyemo. Nk'uwo rero vyoba vyarashitse akumva umenga yorengera uwo hasanze, no mutumirira guca bugufi cyane, kuko nta mukuru abura mukuru we, kandi umuntu aba yaragutoje ijambo ry'Imana akakwigisha akakubatiza, uwo muntu nuwo kubaha. Twese turafise abavyeyi, iyo tubageze imbere turabacira bugufi. Kuyihe mpamvu? Nibo badutoje gusenga. Rero nta mpamvu yo kurengera umuntu ngo nuko hari ivyo ufise, oya. Kandi abo bajene ni vyiza iyo minsi yabo boyikorera mu Imana, kuko iminsi y'ubusaza irabarindiriye, kandi nibagira mu iyo minsi y'ubusaza bazomenya agaciro k'umuvyeyi ingena ameze. Ariko ni vyiza yuko banabimenya bakiri mu iyo minsi y'ubusore bwabo. Ugwaruka nivyo n'abantu usanga bari mu myaka itaborohereza, mbega mu gihe abafise impano canke ingabire, n'iryari ingabire canke agakiza uwo bitandukanya gute canke vyogenda gute kugira ngo ushobore gutunga impano n'agakiza? Aze ku kibazo bazije, abajene benshi dufise ikibazo mu mashengero menshi, bagomba gushira cyane imbere impano gusumba gushira imbere agakiza. Kandi impano ntizizotujana mu ijuru, ahubwo mu ijuru tuzojanwayo n'agakiza. Rero impano iyo uyishize imbere cyane bituma ukomerwa amashi n'abantu, ariko ugakomerwa amashi kubigaragara indani atakiriyo. Ariko agakiza kagaragarira n'inyuma y'urushengero, kagaragarira n'inyuma ya hahandi bagukomera amashi. Ariko impano tugukomera amashi bitewe n'ivyo uri kurakora, inyuma yo gukomerwa amashi ugakora ibinyuranye n'ivyo bagukomeye amashi. Ariko agakiza niko gatuma ugumuri wa wundi no hanze. Rero ico nobakangurira abajene benshi nuko boshira imbere agakiza gusumba gushira imbere impano. Ni vyiza impano ziduza success, impano zibahuza nabo batohuye, nazo impano ni nziza no mwishengero zirakenewe, ariko cyane cyane ikintu twoshira imbere ni agakiza, kuko agakiza niko kazotujana inyuma y'ubuzima turimwo, kandi agakiza niko kazoduha kubahwa n'abatotubashe gusumba ingabire z'Imana. Rero ico no kangurira abantu twite cyane imbere, dushira imbere cyane agakiza gusumba gushira imbere impano. Ni vyiza ari benshi bagiye bashira imbere impano, ariko bageze imbere inyuma umuntu akava akoreye vya bitangaza tukamusanga mu bintu bitandukanye n'ivyo yakoze. Ariko agakiza kanatwereka n'igihe utari hahandi wabikorera ko uzokwamuri wa wundi. Rero no batumirira cyane gushira imbere agakiza gusumba gushira imbere impano z'Imana. Murakoze cyane. Mbega kenshi nivyo umuntu aje gukizwa, hari igihe azanye na avyumva muri we, hama yaronka iyo ngabire ukaca usanga iyo ngabire ayirutishije agakiza. Nk'umwongere w'ishengero mu gihe mumubonye muca mubigenza gute? Icambere no kwigishwa. Iyo arangije kwigishwa arabona yuko igikomeye atari ingabire, ahubwo igikomeye ndagakiza, kuko akagakiza twakiriwe ku buntu niko kazoduhesha bwa buzima burengeye. Kandi iyo umaze kumwigisha akanasengerwa, buri gihe ukamuba hafi umusengera umwereka yuko igikomeye atari ingabire, ahubwo igikomeye ari agakiza, biroroha cyane kumenya icakwiriye gukora. Ico notumirira abantu bariko baradukurikirana, nibiteho kugendana ijambo ry'Imana gusumba kugendana impano zindi, kuko ijambo ry'Imana rizotuma bamenya ico bakwiriye kumenya, bazotuma bamenya cyane gusobanukirwa Kristo. Ntushobora gusobanukirwa Imana kubera ingabire, aho gusobanukirwa Imana kubera agakiza wakiriye. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Twagira rero nk'akajambo wotekerera abariko baradukurikirana nakahe? Ijambo notekera abariko baradukurikirana,
hari ijambo rivuga ngo uko Yesu yari ari kera n'uno munsi niko azokwama ibihe bidashira. Habakuki aca aravuga ijambo rikomeye, aca aravuga ngo burije kandi bugiye guca. Ijambo notekera bariko baradukurikirana nuko bonyaruka kwakira uwo Yesu turiko turavuga. Birashoboka uri kuri iyi channel y'uno munsi akaba atazosubira kumvira ijwi, ariko akijumva atarahinduka hinduke, ataraheba ibyaha bihebe, ufise abagore babiri asubiza umwe, umusambanya bireke, imboregwa ibireke, umwicanya hinduke, umwesikura bihebe. Niki gihe burije bugiye kandi bugiye guca. Ndumva aryo jambo no batekerera yuko bo kwakira Yesu bigishoboka kandi bagasenga bigishoboka. Birashoboka imisa ikazokwa amatariye, ariko ndumva no bakangurira cyane kwakira Yesu umwami n'umukiza, kandi numva no bakangurira cyane kwegera gusenga, kubana n'abasenga, kuko navyo hari ico bifasha. Kandi numva none abakangurira cyane gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu yamaze kuva mu byaha adamukanguriye cyane gusoma ijambo ry'Imana, gusenga no kugira urukundo ikibirengeye, akumva yokunda bene data, akumva yokunda ijambo ry'Imana, akumva yokunda abo bisengana, akumva yokunda batoya n'abakuru, akumva yokunda abo byigana, abo bigendana. Ico nico kizoranga yuko yahindutse. Ndumva arico no batekerera bahinduke, kandi umunyavyaha ave mu vyaha vyiwe, ahindukirire Kristo amuteze ibiganza. Ego, turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Murakoze cyane, mwakoze kutugendera. Yesu abaho umugisha, n'undi munsi turabahaye kaze. Bakunzi bacu mwariko muradukurikirana, turabashimiye cyane, twongera tubibutsa yuko ibiganiro bishyashya bica ku ijambo ry'Agakiza TV ku munsi wa kabiri isaha 6 z'ijoro, no ku munsi wa kane isaha 6 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Kuri mikrofone mwari kumwe na Nana, kuri kamera mwari kumwe na Alexandre. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye mwese.